Madame Satibi, ongea. Saturine. So for me, thank you Satura for mabafi. merci. Amabuyi. Satura mabafi. Arrête. Unacheka nini? Nacheka tu Naje kusikia bel save. ahubwo turashaka iyindi ndirimbo muri kumwe. Yo Linda, kumbe waruni ngaha. ibaze. Fumukorora basu kumukorora. Ndashaka indirimbo muri kumwe na Saturday yindi. Linda wa Mario. Inshallah. So thank you so much kwanza kunyemelea kunjira hano. Sasa Mario uko natongozea hapa. Can you imagine? Acha kuprofita mu desordre opeti. Sasa kwenye kamenga kaishagi. Ni Balotelli. Okay, sawa. Tukakujambo. Yeah, and byinshi nk'abantu b'abashinganaye deja twabumvirije and byinshi mwabivuze kandi ibyo cyane na DJ Pro ibintu ariko aravuga nibyo cyane avec B-Boy aussi avec toi aussi Big Fizzo, thank you so much ushobora kugira kino kiyago kugira twese dushoboye kumvira n'icyo tutari tuzi tukabwiga. For me, from my side, ndizi ibintu byinshi cyane rwose kureka ibyo nakunze and ndabonye naho nokosora bimwe ku byo ntarinzi yuko byo bari amakosa ku ruhande rwanje. And kimwe gusa numva ata byinshi novuga ku bijyanye n'ibyo turiko turavuga. Conclusion numva ni about love. Twese twahereje gukundana kubabariranira and for my side aussi je demande pardon ku muntu wari wese bari ngaha noba naratsitaje and ni byiza cyane ça me touche en fait façon wabivuzemo atuka ni ikintu cyiza cyane ukoze so numva ata byinshi vraiment novuga murakoze cyane byinshi mwabivuze. Yeah. Ariyo akabazo ngaba bajije hasi kino nukagushikiriza ukakishwe bakuzaniye umupira wa Bantu Boy wo wambara. Ego cyane no wambara avec plaisir. Yasini kesho upeleke Yasini kesho peleka mpira fast umekubali ahadi ni yes. Oya sitegeko ya jemeje fisi ramu ya mutegetsi ya vyemeje So deni sasa. Yotora mugabo urumva ntiyo wambara. Yasini leta mpira na pesa ya advertisement. Unapenda pesa manager. Ngo wow kumbe neza murakoze. Sinuzenya si tegeko canke sivyo muri bya bintu togo turavuga byo gushigikira. Eske on est prêt yo gushigikirana? On est DJ Pro umupira wiwe nshobora kuwambara. Est-ce que je suis prêt yuko umupira wa Kentura nshobora kuwambara? Est-ce que je suis prêt yuko umupira ntuze yambaye muri clip canke ntuzenya je sais pas qui banuze ba Kentura ba ntuzenya ba Kebi. Est-ce que on est prêt nico kintu nyamukuru? C'est pas parce que ngo tubikore kubujyajya kuko turashobora kubikora kubujyajya. Ndashobora kubikora ujyajya iki. Eske mu mutima wawe uri prêt gukora icyo kintu kabisa? Mwese yishure rero ahari hose ikintu cyambere. C'est pas parce que ngo naka yabivuze je ndashobora kubivuga ati ego ndashobora kwambara umupira wa Empire, ego ndashobora kwambara umupira wa PCK, ego ndashobora kwambara umupira wa nuze wa Kebi cyangwa iki niki. Eske ndawambaye ndi cyangwa ndawambaye kugira niyerekane ko kuna wambaye exactly ushoboye cyangwa wafashije. Nico kibazo. Eske c'est ça ndawambaye kugira prouve abantu ko nawambaye cyangwa ndawambaye ubushake?
Je pense yuko umuntu ari wese aca yishura arazi umutima wiwe. Kentura. Naam. Urazi yuko je mfise projet na Bell Nice. Ndayizi yigeze kumbwira kuko Bell Nice ibintu byose by'akazi ategeza kuyimbwira. Kweli kandi nziza cyane so kubera iki mfise projet na Bell. Okay, reka tubifate nk'uko tuvuga yuko jewe na Sadbi bidacanamo. Kubera iki nogirana projet n'umugore w'inje nzi yuko abantu bose cyangwa bazi yuko uku no. That's why me voilà. So tureke hypocrisie. Eske jeno kwambara mpira wa Empire Avenue eske nakayo kwambara mpira wa Naka apana juste pour kuko hari umuntu yavuze ngo turaba hypocrite twese. Ndashaka kwambara juste pour avoir des views, pour avoir urukundo rw'abantu amagufala mugabo je mu bitari mu mutima w'iwanjye. Alors, est-ce que nshobora kwambara umupira wa Piscape peut-être yaranyeskose amahera canke iki est-ce que ndashobora kwambara ibyo bintu bibiri? Est-ce que ndashobora kwambara umupira wa Linda ari intongoza za Katara mena Tange mpira wa Kifumbani boy. Voilà, ndivyo niko ndavuga. Au ni vale mpira wa sijua wa platform shows nini. Turekije kwambara ikintu kubera hizo niko tumeze neza. Hizo Kaka. Kama ukiweza kuchukua muda wa masaa 4 huko naongea na watu hapa kwenye live na sisi tuko hapa. Ukivaa kitu changu mimi nitakuwa na uhakika kama umekivaa kwa roho moja. Kama ulijipa muda wa kuikaa kwenye live pamoja na mimi muda wa masaa 3 na zaidi. Kebi, vaa changu nitaamini kama ni kwa upendo. Kebi nikujibu. TNTP ananijua. Tuache unafiki. TNTP ananijua. DJ Pro unanijua fresh. So Tuache unafiki. Bell Nice aranzi cyane tureke unafiki. Bro. Sio niseme ngo nini ngo mie ngo niko sent hapana. Bro, nafanyaga kitu. Ukiona nimefanya kitu sio ngo sababu ngo watu wanione hivi na hivi. Inakuwa kinatoka kuroho. kiva mutima kweli. Nukuri kimana ndara hiyo kimana. Mimi nikikuchukia na kuchukiaga. Lakini ukiniona na post kitu chako, ukiona nafanya hivi na hivi, petete muro mwanya atakuwa tujaongea ni na nini. Kebi, kinikuwa mpira wako leo. Siko nasema leo ngo kwa sababu tumeongea hivi na hivi. Kebi, kila mtu ananijua. Mimi Kebi, kwanza wewe unanijua zaidi. Bro, mimi sina shida ndugu yangu, mimi sina shida. Bro, unanijua zaidi. Sinaga hizo kitu na Kent P, huyo ni Kent P. Ni manager wa mdogo wangu Satbi, ni manager wa Bell Nice, Kent P ananijua sana, ni mara mingi sana tumeshaika naye, tunachangia, tunafanya kila kitu. Ananijua Kent P, najua kama anajua mugani iko direct. Kama naongea uongo, sasa tuko tunaongea ukweli. Kama naongea uongo, aseme hivi, hizo unadanganya. That's true bro. Tunaongelesha ukweli. Ukweli. Tupo. Bro, DJ Pro anajua bana, hizo ukimzingua na kuzingua, lakini huyu jamaa yuko directing hivi na hivi na hivi. Uongo ukweli. Ni kweli kabisa. Bro, mimi ukinipatia mpira wako sitakosa ikinuje ngwanira, ikinuje zo kwa mangwanira.
n'ubumwe, peu importe ivyo tutasangia change, peu importe ivyo tuini, lakini najua mimi napasha kujiweka number 1, najua mimi napasha kupigania niwe number 1, najua hivi na hivi, lakini haitanikataza kuna mtu ambaye anafanya vizuri eti mimi nimbania. Haiwezekani, haiwezekani. PCK mwenye ananijua bro. Bro, nitumie mpira wako nitauvaa, nitapiga picha, sio kupiga picha sababu ngoiti watu kama niliana. NPP mwenye ananijua hivi na hivi na hivi. Nukuru kimana. Nari nujuza tanyeche. Jenda kuzi vrema. Mimi nakujua. Achani ukumbushe tu kidogo. Kitambo. Kama ilikuwa ni wakati gani hapo, ilikuwa kipindi kile unakuja kufanya video ya Leave Me Alone. Nilikuwa nakaa pamoja na wakubwa zangu Sokei, wakina Perhaps na wengine. The way uko unapenda yani wasanii wenzako, mkuja hapo kafanya video kwa mtizamo kipindi kile nilikuwa niko I'm still young but nimefurahia the way mmekuwa moja. That's kitu kimeni motivates hadi na mimi nikaingia kwenye industry. Ni the way mmekuwa na chemistry wasanii na mmekuwa na umoja. Alafu till now you are still the same. Asante. Yeah. Wow, nakiona asante. Zekana wenda hicho ndio kile kinamfanya leo mpaka leo unamwona yuko kwenye nafasi yake. Nilikuwa naomba neno kidogo. Naam kaka. Yeah. For sure ulichokiongea umeongea kitu kizuri sana, unaona? Na ni pointi kama ulivyoongea watu kupendana, uliomkosea sijui ya kusamehe whatever, of course ndio watu wanavyotakiwa kuishi, unanielewa? Naam. Ijapokuwa mimi pia umeniita sijui mkorofi sijui nini, but mimi honest nadhani wewe tumeishi muda mrefu tu, hata na mimi ni mkorofi kwako, unanielewa? Tumeishi pamoja muda mrefu, unaona? Mimi no matter what mtu anaongea, lakini mimi ni mtu ambaye nakuwa na roho ya kupenda watu, support watu no matter what, unaona? So kitu ambacho watu wanashindwaga kuelewa ninapokuja swala kama hivi, wewe umeongea kwenye nia nzuri tu, ukamwambia huyu kani nilikosea nisamee, kani nilikosea, lakini utaona wao mwisho siku kesho tuacha kuamke kesho utaona jinsi walio record hivi wataandaa ma caption huko ma YouTube. Of course. No. Yani utakuta umeongea kwa nia nzuri, lakini dheo atavyounganisha sasa vile vitu vya kugombanisha watu. Utafuta ugali au? Hayo kama kuandika title nzuri sasa utapata viewers aje. Sasa ni kweli. Utafuta ugali. Sasa pale napo wao wanakosea, kwa sababu unajua katika hii dunia hakuna kitu kinaishi kama mitandao. Mitandao ni kitu kinaishi, teknolojia ipo. Ndio maana naambiwa muogope Mungu na teknolojia, unaona? Yani hivyo vitu vinaishi. Sema tu bro, big up sana. Yeah. Jamani, mimi pia kuna mtu nilimkosea, anisame. Umenikosea kaka. Nilimkosea nani? Umenikosea mimi. Aliko shafano ya Big Fizzo ila hizagi. Nilikosea wapi? My brother and sisters. Wallahi my brother and sisters. Nukuri kimana. Umuntu ahagurutse akavuga ati
nukuri I'm sorry. Franchement. Ntabwo turabamarayi. Nukuri Yeah, natani muzi that's kuza nimba umuntu Kendrick yavuze nimba unisikilize bro, nimba umuntu yavuze ati I'm sorry, biba bivuye ku mutima kuko tumaze amasaha tuko turaganira les problèmes je sais pas ibintu by'Uburundi tu Kaka, mumvireze kuzea, nimba ariko kama Kamenge aribesha ni we Montreal vraiment. aribesha mugabo ayo n'amavideo hazi yuko ari abantu bariko bararekodinga ibi bintu sivyo Yeah. kandi Cyane. je nimba navuze kijya kintu cyavuye ku mutima nta hypocrisie irimo, so nimumumvirize mureke kumutwenga, hari impamvu abivuze, Yeah, that's true. hari impamvu abivuze bisikesi kirofa, hari impamvu abivuze umusi barimo ko No one is perfect. ongea Utasheshe. pisike ongea kaka. mi kawaida yangu Jumamosi Ramadhani naanza Mbona Ramadhani ilisha tarudia tena matatizo. Kwa hiyo umemaliza si ndio? Kwa hiyo umemaliza si ndio? Amemaliza. Linda naongeaga We Linda byuka. Wapi mgonjani? ugira ujyame. Kwa hiyo nataka sisi tuombe msamaha. Mgonjani. Nataka tuombe msamaha sisi wote. We n'uvintu itwengeje none. sasa unaanzaje Kuombana msamaha, oya kaka, kuombana msamaha ni kitu cha muhimu. Unajua Yeah, that's true. ukifanya kosa wallahi ndio kitu ambacho watu sisi hatuelewagi. Kuomba msamaha ni kujilibere wewe nafsi Exactly, yako, muroho, yeah. muroho unakuwa uko libre. Yeah, that's true. Nukurikimana bro, nukurikimana jewe normalement nakuwaga najisamee kwanza mimi mwenyewe Yeah. binafsi, najisamee mimi mwenyewe. Kujisamee mimi mwenyewe paske niko na roho, niko na nafsi, ni vitu iko tofauti. Hariho umutima, hariho esprit wanje, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndashobora kubyuka nkasengera umutima wiwanje ati wa mutima wewe kubera kugira uku nuku. Hariho no muri esprit wanje kuko twebwe ntituri mitima, twebwe turi divinite, turi abantu en fait turi mpwemu, peu importe tuba turi mpwemu mbi cange imbi cange iki, mugabo turi mpwemu. Uyu mubiri tuzosiga ngaha. So Amen. nimba ushaka kubaho neza n'abantu, nimba vraiment ushaka kubaho neza n'abantu, turashobora kuba dukora amafuti tutazi yuko twakoze amafuti n'abantu. Shobora kubaho twaraganiriye neza jewe nawe mugabo akantu ka nyuma nkaba naragusitaje kandi twaganire neza, twamaze amasaha 6 tuganira jewe nawe neza mugabo mu mwanya wa nyuma ko usanga nakubwiye akantu kakaca kibagiza, umenye yuko rero ngaho ikibi gifise power, kaca kakwibagiza kajya kantu bijya bintu byiza byose tuba turaganiriye, unasahau kile kitu kizuri cha ajabu kubera akantu gato noba nakubwiye ndi muri mudi mbi atavyo narishatse kuvuga, bikaca bikwibagiza ibyiza ubunziko. So ikintu kimwe tumenye gukontrola amashari, tumenye gukontrola ishavu ry'iwacu, n'importe tumenye gukosora, tumenye kwifata, tumenye kugira ibintu byose, tumenye ati okay uyu muntu eski yoba yabivuze naho tuba tutabizi neza mugabo ntuce ujija directement, genda muhira
wijijanye wowe nyine uvuga ati eske yoba yambwije ukuri yoba yavuze ukuntu après les 2 jours les 3 jours les 4e jours là tu peux juger par rapport au monde aje kubwira ati tout Kivipi? so satura mabafu urashobora kuyesima nawe Nani? satura mabafu agiye ari Anyway, navyo muumva none enti pia anavielewa na DJ Mario anavielewa bien sûr. nta kintu kimwe numva novuga kirenze ibintu wavuze Fizo. Franchement uriko uravuga ibintu vyiza cane non rwose. exprime-toi non c'est bon exprime-toi Niko ndavuga by the way ku bintu uriko uravuga premièrement kwanza uriko uratwigisha kumva yuko twababariranira hagati yacu the first of all imbere yuko ukunda buri kintu ca buri muntu ari we wese kuko tuko turabwa n'abantu benshi tuko tumvirizwa n'abantu benshi so ibintu byose tuko turavuga ntibiherere hano kuri no pano turiko reka ahubwo bihere hagati yacu entre nous babone ya example dushobora guha babandi basi bandi peut-être batashoboye kubona iyi live cyangwa batashoboye kuyumviriza bihere muri twebwe nyene abantu ibyabona n'abanyene bariko baratwumviriza abantu 109 n'abantu benshi abantu 110 n'abantu benshi so reka bihere muri twebwe ibi tuko turavuga surtout guhera memejo tutangure tubikorereko turabe kwanza ikintu gishoboye kutungura muri ivyo bintu dushobora gukora hagati yacu twebwe nyene turi kuri iyi pano nico numva kwanza shambere numva novuga ya jewe ndamunganire satura mabafu. Linda baby Eka mvuge. Vuga. Tuti wowe wavuze ko ugiye kuryama ugiye Ujyama gute gafu abakuru banje batarajyama. Oh, thank you Kelly. Okay Linda ujambo yigwa Jesho novuga ico wavuze nico ni ciza muga ngaha twese turakuze pe kandi nimba tuvuge Bernice ariwe dufitaniye ikibazo si ngombwa ngo tubivugire ngaha Exactly. kandi si ngombwa ngo ngaha nta padira hari nta musenyeri yego tugira twinjire mu kwezi kwa Ramadani ntibikenewe ko tubivugira ngaha ivyo twakoze kira muntu wese nimba afise ico waba barafuye nakanaka bamusange inbox bavugane nta bindi bagiriranira imbabazi mugasi ibintu byo kuzana ngaha kuri TikTok ibiki kubera kira muntu usanga ariko hari abantu 150 kandi ibintu ugasanga bija kuri YouTube two turabwa ibyo ntibiba bikenewe twoyaga kubijanye n'umuziki ivyonye by'amafuti akanaka nibayivuganire hariya biherere hariya niko je ndavyumva muramba bari Endomike yarambaje ngo Bernice ngo Bernice beef nayo irakenewe sometimes ni Endomike hari ikintu Big Fizzo yari yavuze Endomike ringa Endomike yari ngaha muri commentaire yari ngaha yanse yari yaduze mu gacara mubise DJ Mario so nashaka kumushaka kuri ico kintu hari ikintu yari yavuze Big Fizzo bien avant kwanza imbere yuko twese tuduga ngaha hejuru yavuze ku kintu ca wivu wa maendeleo sinzi ko nakivuze neza ni ico kintu yavuze so ico kintu je kuri je ko nagitahuye ndashaka kucumva nka kwa kundi kwaguhigana egiyo beef irashaka kuhaba ne ntibari beef yandi inzigo yandi duhuye nshaka kugira nabi yandi duhuye ntashaka kuboko me tumenye how dushobora gukora iyo beef avec des limites iyo beef est-ce que irikira tuzanira iki est-ce que iriki donc si yandi yo kutumarira umwanya gusa we lose our time chahe we have something turiko turinjiza donc nico kintu numva novuga ko beef si beef mpaka umuntu biboneke yuko okay beef irashobora kuba beef yawe wenyene yeah exactly
beef urashobora kuyikreya ntikumarira ikintu ntikwinjiriza ikintu na kimwe ahubwo ikagucafuriza igacafuza ahubwo no kuraba beef ni beef nyabaki shoboye kugirana n'ujya muntu komsa turabe ku ruhande rwiwe ntagire shit nanjye singire shit donc twese nimba mukurikirana neza nico kintu DJ Pro yakoze niyo hakenewe communication nico kintu KB boya kubisaba ibemwo bisaba basi bifu basi mu yese sinavuze ngo ni nanuze nico kintu na Mario yavuze ni mubandanye mugabo bon peut-être abantu bariko baraza babaza ibyo bibazo ntibari bwaze conversation iyo cyo twagejeje kare vraiment voilà nimba turiko turaganira ngaha hari abantu bazi yuko kuko je suis certain abantu twakuze abantu bavuga ati comment est-ce que umugore Sadbi ashobora kuja kuri live ya Mugani hibazi exactly peut-être hari abantu bako ari badjo vrai faux ça c'est sûr tureke ubujyaye yego ça c'est vrai nabonye n'ama commentaire ari bizarre comment est-ce que bajya abantu n'abakeba comment est-ce que umugore washaka kuja muri Linda ndiko ndatwara wangu kone twara wese okay uyo ninde Endomite the machine ukura nyongo unyonga iki urumva nivyo ndiko ndavuga hari abantu bazi yuko jewe apana ngo biyumvira nivyo jewe na DJ Mario hari ingwano itabaho kuko nariko ndabona n'ama message ngaha Najirawe y'abakomatera bizarre Mario wowe ko wigira ko avuga ngo Mugani aragufitiye amafaranga cyangwa ikindi nabivuze nga non c'est des commentaires en fait okay ushaka kuvuta ile mayiringi yako wewe nayo n'ibintu binga hari abantu bibagije comment est-ce que okay tuzi yuko Mario na Mugani bankana ne comment est-ce que Mario yaduze kurija chati hari abantu bibaza yuko DJ Pro motherfucker nina hari abantu bibaza yuko surtout nka c'est yangu sasa kama Kenny boy comment est-ce que toi tu vis en France? On n'a jamais vu les photos avec DJ, je sais pas, avec KB France, je sais pas, parce qu'il est à KB France. Il y a des photos, vous habitez ensemble, je sais pas, à Paris, on s'en bat les couilles si vous habitez à Paris ou pas. Mon gars, quand même, mais ça arrive que mon de Paris, mais il n'y a même pas de photos. Tu vois? En fait, c'est ça. Rero twebwe nk'abasani twebwe nk'aba-influencer twebwe nk'abaki dukwirikiye ibintu by'abantu b'abafana bandika nzoga wewe wewe DJ Pro zokwanka wewe naka uri kuri inzo zokwanka dukwirikiye ibyo abantu bavuga